Sangwa amahoro nshuti mukunzi wabandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure ikugezako amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nguhe kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho uherereye. Turi ku munsi w'Imana n'igenekerezo ry'18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka n'ibihumbi 2023. Ibitangaza vy'imifuko ya manoti vyabereye muri Bankobu. Imiliyaridi 14 de BIF niyo manoti yabonetse mu mifuko y'ibiroro yinjijwe muri Bankobu ryaka riva kuri uwa gatatu inyuma ya sasita. Neza na neza izo miliyaridi 14 n'iz'umugwizatunga yitwa Aruturu hakorera Igitega afise amatungo adasanzwe muri ico gisagara ca Gitega. Utese vyose vyagenze gute? Ni ngaha kuri no mbonesha kure. Utegerezwa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri no mbonesha kure nyene ikugezako amakuru inkuru n'ibiganiro ndetse ku buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Narabikugezako mu buryo bw'idonido nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru ivuga ku rubanza muri sentare y'icese rwa muganga Christophe Sahabo. Kuri uwa kane igenekerezo ry'15 ruheshi 2023 huguruwe mu nahi y'icese urubanza rwa muganga Christophe Sahabo imbere ya sentare nkuru ya Muha i Bujumbura. Akaba yari kumwe n'umushingwamanza wiwe ndetse n'abasaba indishi muri urwo rubanza bakaba bari bahishikiye. Nk'uko amakuru ashikira ikinyamakuru Itara Burundi abivuga, muganga Christophe Sahabo yaburanye mw'idonido arerekana ko azira ubusa. Kw'idosiye yiwe kuva agifatwa yaranzwemwo utunenge twinshi harimwo ihonyangwa ryinshi ry'amategeko. Sentare imaze kumviriza impande zose zaburanye zerekana ivyo zisaba, urubanza rwaciye rushirwa mu mwiherero kugira sentare ica urubanza kuri ibi bikurikira. Ica mbere ni ukwihweza uko urubanza rumeze kugira barekure muganga Christophe Sahabo bihweje ihonyangwa ry'amategeko ryaranze ipfungwa ryiwe. Ica kabiri ni ukwihweza ko sentare nkuru ya Muha ifise ububasha bwo kuburanisha amatati hagati y'abanyamitahe b'ibitaro Kira. Ica gatatu ni ukwihweza ko abasaba indishi ishirahamwe Sokabu n'ubuyobozi bw'imfatakibanza bw'ibitaro Kira Hospital babirekuriwe badahawe ububasha n'inama ya bose y'abanyamitahe. Twabamenyesha ko urubanza rwa mbere mu nahi y'icese rwari rwabaye muri iyo sentare nyene kw'igenekerezo rya 5 Rusama 2023. Ico gihe muganga Christophe Sahabo ntiyashoboye kuburana mw'idonido ry'urubanza kubera abasaba indishi kandi hari ivyo batari bwaheze mu vy'amategeko vyo gushingisha neza urubanza mu kuriha amafaranga. Ingingo izofatwa na sentare mu minsi itarenga 30 nk'uko amategeko abitegekanya. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ngugeje ko mu nango zano makuru nuko ibitangaza vy'imifuko ya manoti vyabereye muri Bankobu. Ni miliyaridi 14 de BIF niyo manoti yabonetse mu mifuko y'ibiroro yinjijwe muri Bankobu ryaka riva kuri uwa gatatu inyuma ya sasita. Neza na neza izo miliyaridi 14 n'iz'umugwizatunga yitwa Aruturu hakorera Igitega afise amatungo adasanzwe muri ico gisagara ca Gitega. Utese vyose vyatanguye gute? Kuva aho Perezida Neva hatanguye kwiruka ku bihangange vyanyonoye itunga rya leta hanyuma akamenya ko bafashe umugambi wo kunyegeza mu mazu amanoti baronse bivye, documentation yaciye igendera umugwizatunga Aruturu bamubaza iyo yakuye amahera yo kubaka itunga ridasiguritse afise. Aruturu yisiguye avuga ko amafaranga afise n'ivyo afise hari ivy'ama association afise n'ayandi arimwo. Yavuga ko igihe cose yumvise ko hariho association ivutse y'abantu baja hamwe bagashira amahera hamwe ko yoca ajayo hagashiramwo nawe amahera. Documentation iciba iramwihojeje gato ariko ngo bari bazi ko imuhira iwe hagunze ibifaranga vyinshi. Guhera ico gihe hatangura guta umutwe yiyumvira iyo ivyo bihera abitwara. Ngo yabuze uko abigira maze yibuka ko afise umugenzi akora muri Bankobu. Aca aramuhamagara aze imuhira. Wa mugenzi wiwe araza ngo aca amwereka ca gisandugu cuzuye amanoti apanze. Aruturu haca amusaba rero ko yomufasha guharura ayo mahera. Wa mugenzi wiwe akora muri Bankobu agire arayabona umutima ngo hwa ati jewe ibi bintu birampitana. Ngo aca abwira Aruturu ati reka mpamagare uwundi mugenzi dukorana amfashe guharura ati jewe ibi bifaranga ntavyo noshobora guharura ndumwe.
Aruturo ati nyarutsa kandi anyaruke. Wa mugenzi wiwe hamagara wa mukorege wiwe ati ndi kwa Aruturo w'Igitega ati ibara riraguye yampaye ngo mparure amafaranga adaharurika ati raba munyarukire ngaha. Wa mukorege wiwe abikoza Directeur General wa Bankobu. Deje wa Bankobu aca ahamagara igipolisi baca baragenda. Ya mahera baca barayapakira imifuko y'ibiroro bayatwara muri Bankobu kuyaharurirayo. Ababonye imifuko y'ipakururwa yinjizwa muri Bankobu kuri uwa gatatu yari amahera afatanywe umugwizatunga Aruturo. Bankobu nayo ngo yaciye ihamagara BRB ati ingo utubwire ico izi noti tuzikoresha. Iyi nkuru itomoye rero ikaba yifashe gutyo. Nayo kandi nguko uko byari byifashe mu ntara zimwe zimwe ku munsi wa nyuma wo guhinduza inoti za kera z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5. Mu ntara ya Kayanza ishami rya Kopeke ryo mu Kayanza yakiriye abantu baba 100 baje kubikura. Umuyobozi waryo yemeza ko mu minsi ya mbere mu munsi umwe bashobora kwegeranya ayababa imiliyaridi 2 mu ntara yose. Muri Bankobu yo mu Kayanza baranongereye abandi bakozi kubera ubwinshi bw'abakiriya baza kubitura. Mu ntara ya Bubanza hoho Kopeke na CCM zakiriye abantu guhera isaha 2 ibitari bimenyerewe ku munsi wa gatandatu. Ngo haje cane abashaka gukabisha inoti za kera gushika saa 3 hariho abantu 20 bari bamaze kwitura CCM. Mu ntara ya Rumonge tumusanze kuri Ishaka Microfinance Umutama Silveri yatuyagiye ati jewe nsanzwe ndi umuranguzi nkaba n'umudandaza w'ibitungwa rero bisaba ko ngumana amafaranga mu ntoki atari munsi y'umuriyoni. Iri tegeko ryo gukabisha amafaranga atarenga ibihumbi 100 ryatumye nguma ntonda ngaha kuva bagitangura kuko bama 100 n'ubu niyo mpamvu munsanze hano. Bamwe mu bituye Kopeke ya Rumonge bakaba bavuga ko ikiringo c'iminsi 10 catanzwe kidakwiye kuko ngo iryo shiramwe ngo rifise abakozi bake nabo ngo bari barengewe n'isinzi ry'abantu ngo hariho abataratunganirizwa. Nayo mu gusozera kandi ikobero mu ntara ya Muyinga gusimba kurangura ibicuruzwa mu gihugu ca Tanzania ntibigenda neza. Abakunda umuceri, amashuka, imatera, ibikoresho vyo mu gikoni n'ibindi bahora basimbira ku buryo bunyarutse ikabanga mu gihugu ca Tanzania kurangura ivyo bicuruzwa. Bavuga ko urudandazwa ubu rutariko rugenda neza. Kuva batanguye guhindura inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 uko kudandaza kwagiye gutituka. Muri Tanzania bahora bakira amafaranga menshi y'amarundi ariko kuva ku wa 14 Ruheshi 2023 abadandaji bo muri Tanzania ntibakira inoti zivuye i Burundi batinya ko zizoba bana ibipapuro. Abarangura ibicuruzwa mu gihugu ca Tanzania basabwa gutwara amafaranga mashasha y'i Burundi. Ayo mafaranga nayo ngo ni make kuri bibe ikobero kuko batashobora kubikura ayarenga ibihumbi 300 mu mafaranga y'amarundi ku munsi. Umwizera ariko ngo nuko kuva ku wa 19 Ruheshi 2023 ayo manoti mashasha yoba yabonetse kugira ngo urudandazwa rusa n'urwahagaze ku bice 80% rusubire gukora ukuri kwamye.